munsi ari cibutso cigandagurwa ry'abana bo mu gisagara ca Soweto muri Afrika y'Epfo bwakozwe ku wa 16 Ruheshi mwaka w'1976 n'intwaro karyanisha miryango y'ico gihe. Abo bana bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza inyigisho zitabereye baronswa. Umugwi CNDH ubona ko inyuma y'imyaka 50 hagandaguwe abo bana mu gisagara ca Soweto, inyigisho y'akanovera kuri bose igumiraje ishinga ibihugu vya Afrika n'u Burundi burimwo. W'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNDH wifatanije n'abajejwe agateka kazina muntu bigenga canke begamiye leta mu Burundi muri Afrika no kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika uyu mwaka w'2026 wamuhimbazwa ku wa 16 Ruheshi buri mwaka. Uno mwaka wa 2026 icivugo nyamukuru niki: korohereza umwana wese wo muri Afrika gushikira amazi bitagoranye, kubaheza no kugira isuku ry'umubiri. Ico civugo gishingiye kwihangiro ubumwe bwa Afrika bwiyemeje muri uyu mwaka w'2026 ryerekeye gukingira amasoko y'amazi na ntaryo no kugira isuku n'isukura mu ntumbero y'imbonokazoza Afrika ifise mu mwaka w'2063 byemejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta igira iya 39 yabereye i Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia igenekerezo rya 14 Ruhuma mu mwaka w'2026. Reka mbanze nkeze n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi arongoye ishyirahamwe rya Afrika muri iki gihe. Umugwi CNDH uribukije ko uyu munsi ari cibutso cigandagurwa ry'abana bo mu gisagara ca Soweto muri Afrika y'Epfo bwakozwe ku wa 16 Ruheshi mwaka w'1976 n'intwaro karyanisha miryango y'ico gihe. Abo bana bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza inyigisho zitabereye baronswa. Umugwi CNDH ubona ko inyuma y'imyaka 50 hagandaguwe abo bana mu gisagara ca Soweto, inyigisho y'akanovera kuri bose igumiraje ishinga ibihugu vya Afrika n'u Burundi burimwo. Umugwi CNDH urabishigikiye wisunze umugani w'abashinwa uvuga ko muwumve neza: mushaka gusambura igihugu asambura inkingi z'ubumenyi ugaca usasagaza rero kurya ibiturire. Intwaro ya Afrika y'Epfo umuhisi President Nelson Mandela yarabishimangiye mu kwemeza ko ubumenyi ari kigwanisho gikomeye gikoreshwa mu guhindura isi. Ihimbazwa ry'umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika bitwibutsa ubutwari bw'abo bana bahagurutse mu kugwanira agateka kabo hamwe no gukebura inzego zitegura imigambi ya leta, gusubiza amaso inyuma no kwiyemeza gutorera umuti ibibazo bihanze abana muri Afrika. Umugwi CNDH urakenguruka iyo ngingo y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yo kwitwararika amazi n'isuku muri uyu mwaka w'2026. Amazi n'inkenerwa mu guteza imbere ubutunzi, amahinguriro, igwizwa ry'ubuzi n'impinduka mu mibano ku mugabane wa Afrika. Ivyo rero byo bizoshikana abantu ejo heza. Umuntu ashobora kwibaza ati mu Burundi ho vyifashe gute, agateka k'abana kifashe gute? Icambere nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH ushima cane intambwe tumaze gutera kandi urahimiriza leta gutorera umuti ubereye kandi wihuta ibibazo bibangamiye gukingira
agateka n'izina ry'umwana. Umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNDH urashima cyane ingingo ya leta yo kuvura ku buntu abagore bibungenze n'abana batarenze imyaka 5. Eka n'urucanco rugeze ku rugero rushimishije mu gukingira abana batoyi mu gihugu cyose. Kugira ntihabe abigira sinda bibazwa mu rugamba rwo gukingira agateka n'ineza y'abana, harashinzwe amakomite ku rwego rw'igihugu, rw'intara, rw'amakomine n'imitumba. Kugira kandi berekane ko umwana ari uw'igihugu mu gisata c'indero y'umwana, bose bategerezwa gutera imbere. Leta yafashe ingingo ko abana bose biga ku buntu mu mashuri yibanze yatwita cycle fondamental, kandi barakwiragije ibigo bigaburira abana bantaho nikora, bimwe twita cantine scolaire aho bikenewe. Ivyo ni vyiza. Mu CNDH uremeza ko leta y'u Burundi yagize utwigoro mu gutanguza amashuri y'akarorero aho abana bakomeye bigana n'abana bagendana ubumuga, cyane cyane impumyi, abahumaguza n'abatumva. Nivyo gushima naho hagikenewe abarimu nyabo b'abahinga bo kwigisha abo bana. Ibi tudondagoye vyakozwe biragaragaza ishaka rya leta y'u Burundi mu gukingira no guteza imbere agateka n'ineza y'umwana, uhereye mu kwemeza amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k'abana, mbere agacashirwa mu rutonde rw'amategeko y'igihugu cacu yinjiriye mu ngingo ya 19 y'ibwirizwa shingiro. Yamara rero haracari intambamyi. Ubu mu Burundi ibyaha bikozwe n'abana hamwe no kubana birakurikiranwa ku mwanya hisunzwe amategeko mu masentare, kiretse ko hari gihe amatohoza ateba. Turashima ko hashizeho ibigo bijejwe gukosora abana bakoze ibyaha, bikaba biri Ngozi, mu Rumonge hamwe no mu Ruyigi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ubona ko naho hari intambwe imaze guterwa ku bijanye n'agateka k'abana, haracari ibibazo mu bijanye no gukingira no guharanira agateka kabo. Bimwe mu nzitizi twovuga nko guheba amashure bitewe n'inda zishushu, abana bo mwibarabara babandanije kuba benshi, kunywa ibiyayuramutwe, abana biga kure yaho baba, ibiza n'isibe bituma amashure yugagwa, abana bakimurwa, ibitigiri vy'umurengera vy'abana mu isomero, kuja kurondera akazi mu bindi bihugu, gukoreshwa akazi hataragera. Ikindi gituma habura inyigisho z'akanovera nikena ry'abarimu b'abahinga. Twihweje ivyo vyose rero, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu usabye leta y'u Burundi kongereza uburyo ishira mu gisata c'indero kugira ngo uteze imbere akanovera k'inyigisho, kongereza amashure y'abana bafise ubumenyi budasanzwe amwe twita les écoles d'excellence z'ugwizwa, kongereza amashure y'akarorero amwe twita les écoles pilotes inclusives, kongereza inguvu mu nyigisho zihabwa abigisha n'abandi bakurikirana amashure arimo abagendana ubumuga, hamwe no gushiraho amategeko yotuma inyigisho zo mwishure shingiro ziba itegeko kuri bose, hamwe no kongereza igitigiri c'abigisha b'abahinga, hamwe no gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu yose ajejwe gukingira no guteza imbere agateka k'abana. Bigiri Bujumbura ku wa 15 Ruheshi mwaka wa 2026, Musenyeri Martin Blaise Nyaboho, umukuru w'umugwi CNDH. Murakoze.